Isaka, Ismail, Isaya. Ismail nawe urimo. Wamaze gutsinda kupatora rero. Kuko mwamwira. Ubatata ba. Nina bamaze. Reka bandanye mvuge ahubwo mvuge munani. Ismail, Isaka, Cyabyibagira kandi yari Ishmael, Amoni. Amoni ninde? Amoni ariho. Amoni. Yego. Papa mwiyumvire. Amoni ariho. Amoni hari. Amoni arimwo. Amoni. Oya sinzi cyo yakoze gusa arimwo. Amoni. Amosi. Ego, Amos. Oh yeah. Okay, reka ndagitsinda. Eva. Eva ni Yo. Abeli. Ego arimo. Yo kuguma bavuga ibintu byinshi batongoza sana hafi. Okay. Adamu. Adamu bamuvuze. Oya, ntibamuvuze. We ntibamuvuze. Abel. Namuvuze. Ntacu naho wamuvuze ntacu. Adamu, Abel, Ane. Hana. Oya none Ane ni Ana. Nuni. Fisimana Fisumuzigamye Madizosa nkikice Nurukundo Ndakometri Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira. Hola people, nitwa Diera abona ngaha tuko tugira question réponse. Hama ndazimaza kubinezerwa mukino y'ingaha tugire neza. Abari kumwiko subongira kimuha Hola my people, dukoraniye ngaha muhira nka solution family tugomba dukora ikiganiro cyama question réponse. Murabona ngaha ndafise ama alphabet tugiye kubwira utora ikibazo tububajije aratsindira amahera. Bo hano mfise ama alphabet tugiye kuvuga alphabet imwe cyari tabavuga izina ryo muri Bibiliya. Yarasere muri Bibiliya kamama. Kandi tuvuga amazina atatu. Atatu. Hola my people, mumeze gute? Je nimeze neza cyane gose nkuko mubibona, kanza twese tumeze neza turashima Imana. Ego. Iminwa wayisize. Bana ni hatari vacances ziraturembeje nkuko mubibona. Ego turi muri solution family. Jenny Mamlao, solution woman, blessed woman, mama trois femmes, madame Kezimana. N'ayandi menshi people twaje na question réponse. Wewe itwa solution woman, ngiye itwa solution girl. Uyu itwa solution daughter. Je bayita solution papa. Janet baramuzi. Solution girl. Kai re Janet abari muri ibyo bihugu bya Emirat Arabia amazimisi ambwira ngo ari mukuza hiyo mu muhano yiki aze cyangwa kumino aguma bahasho. Muzomwakira cyangwe abazomwakira nze mu rugikera imikashi. Abari muri Saudi abashaka Janet kabashwa haramwo. Commentaire. Ngamubonye ko Janet yaje ku gisoko cy'akasaze. Hariya cyandi basuka baguma bafunze ibitanga. Barasuka. Mugaba baguma bitandi. Okay, ndabara mukiji wereva muri nitwa no haske ntero gatandatu solution man barabizi. No munsi mwabibonye ko tuguma dutsindira inoti. Aha amafaranga umuntu aza gutwara menshi baramuzi ni Diera kubera ni wasoma gose kudusombya. No munsi tuzagira question réponse. Tuza kuvuga ibintu biri muri Bible. Baravuga Janet aratubwira arasoma urudome tugeze ko nyimbari A B C hama tugaca tugenda tukishura abantu bari muri Bible. Uvuga batatu ubwo aca tora inoti ya 5. Nakuvuga ngo dufate nk'akarorero tugeze nko kuri D
nko kuri D urashobora kuvuga Deborah, Daniel na David. Ne baza kuvyibuka. Ntiyaza baza kwibuka. Donc ukaguma batatu. Ntutora. Rero nivyo. Niko tugomba dutangure rero. Janete aravuga arasoma urudome agaca atangura wavuge ananiwe ace hujyu avuge kandi bishitse ujya gatora wewe ikibazo bugisimba kubisanzwe kubera bese nkumira ari menshi je nayo numva uko bovuga amazina atatu bakaca bavuga umwe nico yakora baba sobi ba Bibiliya sawa Janete nibatangura asoma urudome acagira ko vuga n'amazina ahejeje aca buriya abi Filipi nihe mwavuze amagambo ari muri bambe izina none twayibahaye amasegonda 10 uzohejeje baka oya 30 gari tumarusi hose nta n'umwe twamenye igihugu no cyaguciye ihere mamare Amoni ninde Amoni ariho yego papa mwiyumvire Amoni ariho Amoni arimwo oya sinzi icyo yakoze gusa arimwo Amosi ego Amos okay reka ndagitsinda Eva Abeli ego Abeli arimwo ndio kuguma bavuga ibintu byinshi batomboza sana okay Adamu bamuvuze we ntibamuvuze Abel namuvuze naho wamuvuze naco Adamu Abel Ane Hana oya none Ane ni Ana none Ane none si Ana Hana Hana ni hashi ho Yesu we Ana baratwibye somo rudome rigira kabiri Diera ni byatsi yo ari twamaze atwahetse B Baritaza Hauja ariko reka bagenda ukuna kubera bakoma yamara fata wishure tubandanye batake rimwe kabiri gatatu kane gatandatu gatandatu bariyo Bernice muri Bernice wahabutuzanya tora Ima tumbe jengi nije ndayajya Baltazar arimwe ntavyuzi ko Yesu none mwamucenze ntari si Baltazar Yesu yamukijije Baltazar ntavyo muzi none narivuze amazi imisi yapfuye ntavyo muzi oya ni Lazaro ariko Baltazar ariyo niza umva nukuri kibara ariho bashaka bakubwiye Baltazar ariho ntavyo wemera baza chati GPT basi Baltazar ariho Vendukuru kuma Baltazar ariho hinge nibandanirize Baltazar bo 10 ziragwera Boris niko mugari amyaro yasire gahezi niwe Rwanda murayange okay Benjamin Barsheba
Benjamin nibyo wabitoye. Na Basheba nabitoye na Bartazaro ntimwamwemeye ngo arimwo wavuze babiri gute babiri Kura gute ya mat. oya wavuze babiri nta na Benjamin Bartazar Barsheba Sawa. Burundi rudomesha tuhere kuri Aras. se Se. Cecile. Cecile. Ah, uri mo Cecile. Yo, Cecile arimwo. Cecile Cecile ari umugenzi wa Mariya. Urakamari tugere na Cecile. Cecile, yo. Tanga mgenzi we nana bitatu. Cynthia ararimwo. ntawurimo Tugatorera. Janet Se wivdit. Seguri koko. Samuragwa. Nyarutsa. Celeste. Hariho Kalebe. Hariho Karori. Karori wahi. Karori wawe. Remo atamuzi. Kuriko bawuza dushiramwe abantu tutatu. Karori wahi. Nibaze chat GPT. Reka nibandanirize. Ayo ndiko ndayarya. Karebe, Karori, ka. Gatanu. Banze uri ndeke tugeze kuri gatanu gute. Rimwe. Kabiri. Gatatu. Nawe uranyarutsa. Gatanu. Banze uri ndeke. Gatandatu. Indwi. Umunani. Umunani. Kabakuki. Aya aho ni muri hashi Karori. Cumi. Kalebe. Oya ntiharagera toka. Ntiharagera. Karori mwe mwaje. Akarora arimwo. Ubundi ndamubuza ariko agira iki? Nawali. Ni Joshua. Joshua wayi. None ndeshushu. Nawali. None si se mwavuze. Samueli. Oya ni ce. esiyo Tanga yo twayatsinze. Abazongera. Yo ni ese. None kweka mucyo munyaka ntiyumviriye. Yumvire natwe. Wiyumvire iki? Bigaze kurinde. Wewe. Seje navuze. Se navuze. Bandanya shakiye kuri De. Dawidi, Davidi. Kimwe. Dawidi. Dawidi, Daniel. Na Aranchi. Dawidi, Danieli. Dafroza. Tanga. Bechi bagiye Deborah. Dawidi, Daniel, Deborah. Ashanje ndabisubira. Ndayatsinde. Oya kari bayivuga. Yori hebe. Iri. Urabona imwe mwayo. Kuramo Deborah. Kandi yamande wavuze. Dawidi, Daniel, Davidi. Oya. Yo mama. Ni. Ukateje. Davidi. Davidi na Dawidi biwe bitandukanye. Haki tuweke sio pesa hata kibindi byose. Debora. Nokuri. Ukaga byagiye. Taga telefone. Uvuga Debora. Deborah bari kuye. Ngene avuze Deza ari zicafte yo. Jewe ndarivuga. nacho cyangwa havuga Ushaka. Ayo nyine. Ayashaka. Ayo nyine nayavuga.
haravamwo rimwe oya nayavuga nyene ntacyo aho nanje natsinze reka nawe nyene ntayovuga aya oya mwe muriko muratwiba avuga gute ayo jemba navuga navuga kandi utavuze Debora ntawavuze yego rishire vuga none Debora twarikuyemwo oya ntacyo nashaka rishiremo gihe twumva yavuga twarishizemo aho ntaco ayo rero ni Janet yayatsindiye nje ahubwo natsindiye kwe nayatsindiye watsindiye kandi wowe bari kubwira nanje nayitsindiye ave tubandanye okay mwe bandanya ngaho nyene tugeze kuri nandatwara Andora ayo bavuga ntwara kuri ndavyuba Elizabeth ehe Elisa Enise oya ego bamazana cya gitabo cya gitabo ririmwo kugina rufisi aya ratwe ego Enise Gwenise nyuma yari umugore wanje aya ntaye nise arimwe ndanzare kiya gitabo ndakwereke ariko arabyisomera na ejugi okay ego muri commentaire mutubwire imba ari wowe Enise muri bibiliya nta iryo twari turajyanka navuga irindi ntari niyoronka reka ibyo turi simbe ntacu ntaye nisebye ego zara bati cya gitabo wawe ngiraho zana cya gitabo mama none turabandanya bamurundi rudomo subiremwo umve oya yatsinze Enise iriyo navuge basigaye gatatu yo navuze abiri gute sinavuze tatu wavuze nani nese nkahe wavuze nani navuze Elisa Elizabeth na Enise ufumvuga Eliya none kizana wa Enise arimo ba Eliya ba Enoke baza shana nje nigirira urundi rudomo Esteri wowe ndazigoye nise uvuze ni Esteri ejo Esteri niwe twavuze none F ariho muri bibiliya F Fidel Dana Farao yo ombu chubi mubwiye Fidel Farao Fideli wahi Farao reka nibandaniriza bambwiye umwe mbwira yundi shabwo Filemon arimwo Filimino arimwo ego Filimino arimwo sawa yatsinze ba Filipo nene kuguma muvuga neko mukuma muvuga bambwiye benshi bambwiye batandatu nta durengera bambwiye banvuge niwe yihombeye vuga je Goliati Gideoni Kerufazi mama Mungu wangu suwa jana yo hashi oyibura gute himbaza reka ndakubwira umwe Habakuki yari arimo igitabo ntabwo Habakuki ni byarimo Habakuki ako ya mama yo Hana Hana yo ya gatatu mana we Herodi igeze kuri Isaka ego Isaka yo nibyanditse muri bibiri ndiko nayumviye Nesi iriho Isaka Ismaile Isaya Ismaile ntawe urimo wamaze gutsinda kupatora rero kuko mwamwira batatu batatu ba ni nabamaze reka mbandanye mvuge ahubwo mvuge munani Ismaile Isaka
yabyibagira kandi yari yabivuze. ko batatatabazi Ishmael Ismael. hariho Ismail na Ishmael abantu babiri batandukanye iki ni gikutu inde nani naye ngo nasubirabe Isaka Ismael. Isaka na Ismail sawa na naye namuvuze mwancanganije ntacyo reka ndavyibuke reka Zahetse papa akaka video ngo irigara rimwo nuko avuga ngo oya irigara rimwo irigara ntawuzi kari wahe baza irigara rimwo irigara rimwo je ndabizi kandi ugu mutwiba ibintu bitanu irigara rimwe irigara rimwo he mu isezerano rya kera baza shira ikindi kibazo Rwanda je meze gute je hapana ge Joseph Jacob niko byandikwa none Jacobo none twavye ko mu gifaransa bikora aona Joseph oya aona bazigire none ndakubaza noya buve turi mu kirundi aho kuma gutwiba ngo na Jezi ngo na Joseph vuga mu kirundi ndabaze none Joseph cyandike mu kirundi twabiherekeye kandi tera wacu ntucuba mwe mugitangura twavuze ati mu gifaransa cyangwa oya mu kirundi twahebeye kubera byari byamunaniye kugira agene ivyo bitanu mu kirundi wowe tugira gute yuko cyakunaniye oya mwe muri kumuranyiba bandanye subifise je Jorojeta je ikirundi nibaho je ikirundi nibaho gute Joseph ego ni Joseph none Joseph oya ni iyo ni kuri none mu kuyandika bandika gute ni ku Joseph bani Joseph Yesaya ndabakubwiye uko nyene ndabikubwire Yesaya vuga mu kirundi byakunaniye bireka ko dupayo muranyibe Jerusalem owe na Jerusalem mu kirundi Yerusalem kisigura ko atayihari rero tuyisibe nayihari kubera iki ba Joseph wuzuye yanire sawa twayanire mu kirundi ni gute Joseph sawa tubanda Yosef ugeze kuri ke Luka ndiko ndamurondera bakeni Koreta Yesu ya na korodine ramona Koreta rero urimo bandanye sha koreta vuga gakoreka koreta Mwe atozi Koreta bo kefa na kefa na one mu kirundi kefa kefa mwina umwe nuko nyene bandika mu kirundi bandika kefa na F zibiri mu kirundi ni kefa yo ntaco kazimara iki yawa kefa ufise 10 mu benze nanje ufise 15 cuma enda yaja yeyo iyo ndazi ko bashiki nahejeje wahiji asigaye rimwe none yatoyiriye reka nta rimwe yatoye nta rimwe nyine navuze kefa na mbega ari ndabwira gitwa go moye Janete kefa karori arimo muri bibiri cyane rimwe tanga unezerewe ukona narindi jenza akabwira bo mutazi hari uwitwa Kudra ngwa ni kuro sheri Kudra rimwe Kudra wahe Kudra yakoze iki Kudra kuro Oya. kefa oyiki Kudra nawe urimwo ntaco kefa kuro karori
yambara ibindi ashaka Zabandanya. ngo nange Ele. yo arabamara Arabamara mwene ele twaye Lamine Yamal. Elisi. ego Lucy. Luike. mu gifaransa mu bisanzwe Nisi Luka. sawa Luka, Lucy, na Reya. oya ni re Reya. Ni ija ere. Leia. Mimi msomi. Oya wavuze Reya. Reya ni ere iyi ere ija yuko. leya Ego na iliko hatsana a. Mimi msomi. ntabyo Eme. yo eme Matayo Mariko yo Mariko fuganya yaje yamarire Nidira Mariko hauya umwana w'amarira yiri umwana w'amarira yiri yo oya yo Minani uyu yaje umwana w'amarira Mariko Matayo Maria. haba Ngarabaho nyene. Tanga unezerewe. Naomi Naomi Kembo. Naononia Naononia Mama. Nani yabewa amazina y'abantu. sawa Naomi wavuze Nania Nina. Naomi Nania Nina. no Niho iri imbere. no Nina. umwe yatwara ubwato yitwa nde Noah Warindire bakubwire sawa. None mwavuze. Hasubirande. Oh. Badia nyako Obedia pana Obadia. Obedia. Oasis. oya Oziasi. Ozana. oya nta Ozana ijambo Nihashe no twanyene nihashe. Onezime. Zime No. Aje bamurama. Onezime nawe nibandika o Bandika hashi umve. Mwari byo ntaye byose ko muca mu oya bandika hashi Onezime apetora tubandanye. Aje bamurama. Canone. Kuri pe. Pe Petero ndi kunanire umuronka alphabet Pita Petero yo mana we Patiri. ntagira umuntu azoba kuvuga kubera iyo ndomi rorosha aca tujya amafaranga Patiri umwana w'amarere mama Patrick, yivuga Patrick. Petero. ayo baranga Petero. Peresi. Jane pera kurari.